Wow, nukunya. Nari nanguye kugira ubwoba. Ariko abapolisi b'abarundi urabona ko ari ku murongo cyane gose abanza amenye. Tuhuruhusha tugende. Murakoze cyane. Nuko ku kibuga c'indege abareza yuko hari clean hasa neza cyane gose baratashoboka kibuga c'indege hari abantu babenga ibujumbura mugabo batarigera shika ku kibuga c'indege n'umunsi warimo yego bazoza nabo ariko benshi baza bagarukira hano nyanko natwe turamuherekeje Rinoji Randri ramusize n'ukuri kw'Imana Rinoji araza kuza nawe mu ndoto canke muri portemone aca munsi uramutwara muri portemone kabisa ariko nagitwa amavarizi menshi nibaza ko uraza kuraba ahantu mu point ndaza kubana mushira uraza hakuraba ahantu umushira nuko unyu bana wogiba c'indege ruja n'uruza rw'abantu bari gushi cyane gose yegera imbere hari anyu urabana parking Amiri amubonye Amiri Pro ambonye ngaha anya nguyu unyu Amiri Pro yes manzo parike tugende miramba cererwa namubonye oya nawe urabaganiriza aho neza yo nuko n'umugwi serukira igihugu Burundi baza gushika no munsi abavuye muri Chad gukina nimba batarashika bana ko imiduga yamaze kuza kubakira neza cyane gose abantu parika ku ruhande Rinoji byonyene ajya marege modoka hari kibazo cyangwa ajya n'abandi hajya n'aba VIP hajya Petra sanzwe hajya n'aba VIP urasanzwe ari ugiye kuri misho y'akayi igihugu ego kwengera cyabande kaje ahanyena hari hakwiriye ana parking irimo bose bahamaze Rinoji ati hapa bana ahanyena ukuremo ibintu shira se yajya ku ruhande basi ashimana y'imodoka y'abakinyi ari ntamba mu rugamba mu ntamba mu rugamba ukunda nena ndega Rino gira umugisha abandi ni bande hariho Nyange bose Nyange Amis Cedric Saidi ntibazonkiza bose ndabakunda kabi sino baheza ni benshi cyane gose ego kwe yes nuko uya Rinoji umvukuri nyashito kubuga c'indege muri cyonda dai ntamba mu rugamba gaba anya aho mwanya mutonya baza ko babanze gushika kumusokera surukino mu gisero cy'igihugu wa Chad Stade Intwari uratumiwe ile yakoze niboneka yes ngukunya si outfit yambaye kiri ku akiri bega bivuze ikini ahanire ravye hano hose ni nyuma yo gutsindira Isanganiro Award mwihiganwa ritegurwa ne radio Isanganiro uno munsi aho yitwaye umuduga ugira kabiri naye mu kumukeza ati reka nambare bivuze ikigari no ku bantu baje bamanuka cyose birashoboka shobokera wizera shobokera bizera yego yes nuko unya ariko mekiyo ndadaye nuko haba hasa aho neze ku mutekano bari bose cyane gose si the outfit rabanga angene yambaye neza kira tociza kuri style nziza cyane n'umuduga wiwe ariko uyu unya araza kuwusiga fast twende shabazi wangu siba ashaenda DJ shapo ndo ali muri soti nuko the outfit mama huyo Yesu muraza kumbari Dede master shazifunga iko isigane jana basi Rino chora basi chori jana gyonye asa muravugana turavugana oya mahera agiye musigiye $100 aha turavugana kabisa yes nuko unye ibintu bisa neza ku kibuga c'indege masara agiye tugendo none ugiremo winjira direct canke winjiremo direct turajana rega turajana naje tugende yanje ngaho onya irahari si the outfit ngirango yakawuze cyane gose abantu bari mu Bubirigi mwese kubatumirira cyane gose kuzoza kubashigikira mu gitarabonye zina indirimbo shasha n'iryari Garino Chise Buraya mechelewa manager aramusize kabisa indirimbo n'iryari Chise nizo soho Chise bisohotse indirimbo yitwa gute
Nibanga yitwibanga. Indirimbo yitwibanga. Yes, nuko unya rero. Ukunya amakandi tukatwaherekeza tujana. Sanzwe kabisa. Kandi kwizera ko byose bishoboka. Ego Rino G uyu munsi numunsi udasanzwe. Aho tubona neza yuko waje wanambaye kiriku akiri kubera iki bro? Nimwe mutaye wanje cyangwa mukuru wanje uko biri kose ni kumutera intege no murimbye mwiza cyane. Abantu benshi bari bamaze iminsi bifuza kino gihe ko kigera aho kubona umurimbyi Rino G aja ku mugabane wa Buraya guteramisha aba diaspora cyanye abarundi n'abandi b'abanyamahanga baba muri bijya bihugu. Witeguye gute? Yiteguye navuze yiteguye ngiye gushikana isezerano ubu. Ego abarundi bakwa dukurikira kano kanya bitega iki kuri Rino G uvukuri? Bitega umuziki mwiza kuri stage. Ego ega tukwifuriza urugendo rwiza. Neze neza ko abako badukurikirana ndetse n'abarundi bose muri rusangi n'abariko baraturaba ko bazoza ari benshi cyane itariki 3 kwezi kwa kane muri Blue ndakwifuriza amahirwe bro. Asante sana bana kuacha na kuacha kwa mara nyingine tena nataki kwa pop. Akabazo office byarabonetse yuko office indirimbo no muri imvyi dramatic mugiye guperforminga mu gihugu cy'ububirigi abantu bari mu Budagi yaba bazungu ko twarabonye abazungu bakora challenges z'indirimbo zanyu bitege performance y'indirimbo yanyu canke ntiratungana ego ze performing umaze imisi mu myimenyerezo mwarabonetse Amiri yavuze ati kubatabizi canke kubatarabona performance zabaje bajama bitege impinduka bivanye n'amashusho bagiye barabona kuri YouTube yo hano bitege impinduka ku muziki bagiye kubaho no mose mwebwe mu myimenyerezo nkuko mwabikoze abantu bitege iki kuri mwebwe energy nshasha bafite itandukanye niyo babonye niya bitege impinduka kubera ko tujanye na Amiri na Joel nivyambere bibaye tujanye n'aba producer urumva birakomeye cyane gukora live si ibintu bimenyerewe cyane twarabonye ko mugiye gukora semi live no kuvuga ngo energy yijwi ryanyu irakonta cyane confidence muri Rino imeze gute tayari je navuze yiteguye uwabaye uwa gatatu ni intambwe idasanzwe mu bihiganwa nka Isanganiro Award uwagutwaye agashimwe wahise umwambara wavuze ati ni muto wanje canke ni mukuru wanje no mara award uru rukundo ntigwigeze ruboneka cyane muri ko muragaragaza biboneka yuko muri ko muraba inspiration kuri bakuru banyu niyihe kintu nikihe kintu mwavumbuye kiri mwa runo rukundo canke muri no support muri ko murerekana bakuru bari babuze urukundo ngo rukenewe kugira ngo iterambere begenshi imechelewa tongea wengine baadaye nikifika kwa natumia maimashi asante sana urugendo rwiza Rino G yes nuko unya Rino G aragiye agenda mu gihugu cy'u telefone simangi ko wateramo itariki ya 4 ya 3 z'ukwezi kwa 4 yes nuko munsi wa 5 n'umunsi wa 6 asante sana mugemeje kuri kumwe na twebwe bakunango gushika kumera yes kuva muhira gushikana onya gushika yahagiye nguyo onya umuhungu aragiye umujene aragiye yambaye ahanihe yes nguyu unya Rino G aragiye mu gihugu cy'ububirigi asante sana.